Ikaze bakunzi ba Rock Media, ikaze bakunzi ibiganiro bitandukanye bishikiriza n'imbonesha kure yacu kandi ari ya Rock Media cyane cyane mu bw'abakunzi b'ibiganiro by'inkino, abakunzi b'ibiganiro bya Rock Sport, bya Magic ndetse n'ibiganiro bya Mumenye. Uno munsi turi mu kiganiro ca Magic, dufise umutumire tuzaganira kuri basketball. Tumaze iminsi turi muri basketball, ni playoffs. Nibaza ko iki ni ikiganiro ca nyuma ca Magic dukoze imbere yuko playoffs zirangira, kuko zizogaruka ku munsi wa kane. Playoffs zamaze kuba zirangira ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana, nubwo bitazwi neza ko ku munsi w'Imana bizoshika. Nizo nkino za nyuma zisigaye muri playoffs. No munsi dufise umutumire tuza kurabira hamwe izi finale za playoffs, inkino zitanu zimaze guhera. Mbega Urunani na Dinamo naza ko twabikoze, ariko turaza kugaruka Urunani na Dinamo mu nkino zitanu meze gute, twitege iki mu nkino zibiri zisigaye. N'umutumire naza ko mwese musanzwe muzi abantu muzi ya basketball, mumenyereza wo mu bwa Carne BBC, Carne Kier canke Carne BBC, naza ko ntaba yihenza avuze Carne BBC. Nuko reka tumuramutse, tumuhe n'ikaze anabaramutse ndetse anabidondora aho batamuzi. Mwaramutse neza, nkuko mubivuze nitwa Arsene Furanzi, hama nkaba ndi umumenyereza wa basketball, nkaba ndi umumenyereza wa Kern. Muri iyi saison nkaba namenyereje Kern Basketball Club, hanyuma yego nkaba sanzwe fasha no mu bakobwa, nkaba sanzwe ndi no muri club ya Gladiators. Gusa pour la phase retour si jewe nari coach principal, yari Richard Mungu. Ubundi phase ale ni je nari nayikoresheje nka coach wayo nayo nyene. Yego nuko naza ko mwamumvise umutumire tuza kuganira basketball playoffs. Urunani na Dinamo bimeze gute? Twitege iki mu nkino zibiri? Mbega turashaka kubona Dinamo iforsa game igira ndwi, canke turashaka kubona Urunani ruhejeje série ari 4D? Twari tumaze imyaka ibiri tubona série zihera ari 4-3. Twitege iki kuri izi nkino zibiri zisigaye? Reka tubanze tumire amate gato ce tugaruka n'idonido ry'ikiganiro cacu. Shika mw'iterambere BCAB, nk'uko musanzwe mubimenyereye, yamitanga ingurane ibafasha kurungika abana ku mashure uko umwaka utashe. Ingurane, isomero, umushahara wawe, inyishu yawe mu masaha 48 gusa. Iyo ngurane ironswa umukozi ahembwa ku kwezi bacishije umushahara wiwe muri BCAB. Mushobora kuronswa amafaranga ashika ku miliyoni 10 mukayariha mu kiringo c'amezi 12 ku nyungu zitavuna. Iyo ngurane, isomero, izotangura gutangwa kuva ku igenekerezo rya 20 ku kwezi kw'indwi gushika ku igenekerezo rya 19 ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi 2026. Itura ishami rya BCAB ribegereye. Hageze icyo mubaza, hamagara kuri nimero 22 29 71 25 canke kuri 22 29 71 26. Shika mw'iterambere na BCAB. Shika mw'iterambere na BCAB. Shika mw'iterambere na BCAB. Hariyo kabijya. Nuko twamaze kuba tugaruka n'idonido ry'ikiganiro cacu. Twamaze kuba tubabwira ko tuzaganira kuri basketball ku Urunani na Dinamo playoffs, ariko nkuko mwavyumvise ni umumenyereza wo mu gwa Kerne. Naza ko Kerne ni umugwi wagiye urategwa amashugwe muri no saison. Ni umugwi uhejeje saison uri mu kibanza ca gatatu. Tukibukanya ko ni umugwi wa Kerne waje gukina ino ABL, uhejeje gukina amabarrage ubwa kugira ngo uronke accès muri ABL. Ubundi bwo iyo uza gutsindwa muri barrage, ni umugwi wa Kerne utari gushobora gukina ino ABL. Ni umugwi wa Kerne mu kanya ca gatatu. Nibaza ko muri satisfait na saison waje kwamugira muri ABL mwaka. Vyukuri novuga ngo turi satisfait, kubera yuko kuva mu kibanza ca 11 ukaja mu kibanza ca gatatu utabaye ntashima, hariho ibintu byinshi byo gushima. Kandi mvuga ko byagenze neza ku mpande zitandukanye, kuko wanashima na playoffs. Nubwo twatanguye nabi demi final, mugabo by'ukuri dukinye muri match na Tigers byaragaragaye yuko ico kibanza ca gatatu ntitwacibye, burya twarakimehita. Rero novuga ngo hari byinshi byo gushima. Turashima aho twageze, ariko kandi twizera yuko tutarangirije hajya
mugabo ari igikorwa kizobandanya hanyuma umwaka uza tugashishikara naho nyene dutanga umusaruro mwiza. Kugira mushike hajya kugira mugire ino saison twabonye nziza ku mugwi wa Kiarne baza ko n'abarongozi b'umugwi wa Kiarne bashizemwo uburyo butari buke. We nk'umukoci avuze ko mushima eske n'abarongozi naza ko nabo nyene ntibidogera uburyo canke amafaranga b'investije muri projet no mwaka. Oya nibaza ko batavyidogera kandi noneho ndabizi ko batavyidogera kubera yuko ntibyari byoroshe kuko hariho ambition yuko equipe iza igashikira mu bibanza vya mbere ariko ikibazo ca mbere twatanguye kugira cari ikibazo c'uko barrage twategezwa kwikina n'abakinyi bakinye umwaka uheze hanyuma tumaze kuyipasa tukabona yuko tuzoheza mu kibanza nyene duhejeje mu kibanza ciza tukabona ko tugiye gukina ABL twaciye tuvuga tutireka tugire nobonaho igikorwa co kurondera abakinyi mbega abakinyi baza kuturenforcer kugira ngo dushobore kuba mu kibanza ciza gisumba cane gose ico twarimwo hanyuma mugabo ico byaratubereye ingorane kubera yuko nta bantu benshi bari bizeye yuko abakinyi nabegereye byari ibintu bigoye bose bari bafite amadute vuga ati jewe nze muri equipe y'11 ni ibintu bitari bigaragara neza cyane gose hanyuma abo dushoboye kwatiha hanyuma turakorana n'abandi bana batari bake bari bavuye muri deuxième division turaronka bamwe mu bari basanzwe bamenyereye première division hirya no hino hanyuma tumaze gushika tugashika ahantu tugakompoza equipe novuga ngo barabonye by'ukuri yuko nubwo abakinyi bamwe mu twari twipfuzamo twari twasible bitashoboye gukunda ko tubatiha abo twari dufise kandi barakoze igikorwa ciza kirashimwa rero novuga ngo si twebwe twenyene nka staff technique tuvuga tuti byagenze neza nibaza ko mu mugwi twese hamwe wanashima n'abamambre batandukanye na management ya equipe bose barashima ikibanza twaronse naho twagejeje ego uwo baza ati ni China nayahe maclé yi 6 ya Kiarne canke ibintu nyamukuru byatumye ino 6 ya Kiarne ihaba uno mwaka novuga ngo icambere na mbere no kwitanga kw'aba dirige ba equipe kuko hajya kugira ngo umuntu akine neza n'umukinnyi asanzwe abishoboye hariho amafacteur menshi ategerezwa kwinjira en compte mbega umuntu mu mutwe ameze neza mbega ameze gute rero novuga ngo baragerageje gufata neza abakinyi baragerageza gukora ibitandukanye byose bishoboka kugira ngo equipe imere neza hama natwe baraduha uburyo bwo kugira ngo dushobore kwitegura neza tugire les entraînements ko bikwiriye imipira ikwiye le matériel ikwiye ibintu byose bimeze neza rero novuga ngo twakoze mu condition meza ni naco mvuga nti nahanini nico catumye equipe iba igira success suko twari twaronse umwanya munini cyane gose wo kwitegura mugabo kwitegura neza nubwo umwanya wari mutoyi hanyuma na cane tuka composer équipe avec ama génération atandukanye abakuze bari experience abamaze igihe gitoyi mugabo kandi bagize n'abandi ba jeune bakiri bato bakiri ambitieux bifuza kugira ico baterereye ivyo byose byarafashije kugira ngo dushike ku byo twashitse ku uyu mwaka imbere ko tuva kuri Kiarne muri playoffs twarabonye Kiarne yaragize amahafo bon kuri côté y'abaétranger twabonye Zakari twarabonye n'undi mu pivot mu Ivalier Sila baje basanga aho abandi batatu Sanya Daniel na Iro yitwa Ikena ujya mu Nigeria uno munsi turavye twari abantu bari bavuga ati Kiarne irashobokera surprise ku runani bashobora kugira ntuze bagagora cyane urunani muri demi finale mugabo ubona ko ahubwo twabonye urunani bworohewe par rapport uko mwakinye muri saison hegire difference yagenda yaduga match après match ya mbere ngo difference ya 10 points match ya kabiri sinibuka sinzi ko ari 15 cyangwa 20 match ya gatatu ho byabaye byinshi 43 n'ayandi nibaza ko ari hafi kahandi muri playoff nako muri Kiarne habuze iki cyane kugira ngo bon en fait icambere na mbere novuga ngo nuko coco kimwe nuko bamwe mu bakinyi twari twifuje ntwashoboye kubaronka uko twari twabipfuje ko on avait fait des cibles hama bica bituma bisaba yuko tugira abandi
mu buryo bwihuse cyane hanyuma turabatora turashira ngaho mugabo novuga ngo ntitwaronka umwanya mwiza ukwiriye wo gushobora ku composer une équipe nyene iri competitive byaciye bituma yuko aya maseri yari amaseri anyaruka cyane gose yari amaseri anyaruka umuntu agutsinze muri demi finale akagutsinda matches 3 zibiri deja yabari weekend imwe samedi na dimanche nta mwanya waba ufise wo kwiroseza isango ugaruke uvuga uti reka ngira ukuntu kandi hajya facteur abantu bakunda kudashira imbere cyane gose ni facteur psychologique burya umuntu yagutanze akagutsinda zibiri kenshi ni gake mu mutwe usura kwiromobiliza ngo wobone bikunda birashika mugabo nabyo iyo bishitse tuba ibintu by'intibagiranwa kubera biba ibintu bidakunda gushika misi yose rero urumva novuga ngo byaratugoye muri uyo mwanya ariko tumaze gutsindwa match ya Nurunani igira gatatu hari ku munsi wa gatandatu kwa Mungu twarafashe umwanya wo kuruhuka kuwa mbere turatangura ibikorwa rero novuga ngo abaravye match za Tigers nuko abo ba imports twari twazanye ayo marokre mashasha twari twazanye Sila na Zakaya bagiye kwitora cyane gose kuri match ya Tigers novuga ngo aho twasanze nka Sila ari mu bantu batsinze amanota menshi cyane kuri game ya mbere na cyane aho bwiya kabiri afise amanota menshi cyane avec un temps de jeu de plus de 25 minutes rero novuga ngo ibyo byose tusa byarabaye des facteurs zigize donc kutsindwa match zibiri za mbere abakinyi bagatakaza morale gato mugabo tukasura tukaronka inyuma yo gutsindwa match ya gatatu tukasura tukaronka isomene yose kugira ngo twitegure ntama tugaruke turi mobilize mu mutwe tubona yuko ico kibanza ca gatatu turagikeneye uko ni kibanza quelque part twavuga tuti ni ngombwa yuko kuko abantu nubwo twakinye neza nubwo twabaye abagatatu abantu nubuye nibaza ko bagumanye des doutes parfois bavuga bati mbega Kern irashobora kubikora irashobora kumaintaina kija kibanza cayo ntibagiye yuko Tigers irezanya aba recrue bashitse baba performant banibagiza yuko hari abandi bakinyi bari basanzwe rero novuga ngo byarabaye novuga ngo ikintu gikomeye cyane gose byarabaye ikintu gikomeye cyane kuri twebwe je novuga yuko byanazanye satisfaction iri supplémentaire kubona twashoboye kudefenda ikibanza cyacu ca gatatu hama tugatsinda uwo mu concurrent direct ari we Tigers hama tukashobora kwimentana muri kibanza ca gatatu novuga ngo ahanini ivyo navuze nivyo niyo ma facteur clé yatumye peut-être tudashobora presta neza contre Urunani mugabo kandi nkibwira ngo tuzobandanya twameliora no hanyuma kandi urumva ikindi naco ntibagiye yuko Kern ni equipe yari imaze imyaka ishika kuri 5 itagiye muri playoffs rero imyaka 5 ni myinshi certaines habitudes s'opèrent ama réalité muri 2021 ntasa na muri 2026 il fallait un peu s'adapter ku ma réalité actuelle ahari nibaza yuko on a tiré les leçons z'ivyabaye hama peut-être bizoturenforcer kugira ngo dushobore kwiyubaka neza muri kazoza yani uko nibaza ko nta muntu numwe yo kwidogira canke yo atoshima saison ya Kern twaravuze ko natwe twarabakiri tuvuga ati Kern vraiment bagize saison nziza reka tuve kuri Kern twinjire muri playoffs finals Urunani ndetse na Dinamo nibaza ko inkino zose wakurikiranye kuva ku rukino rwa mbere gushika uno munsi ku rukino rwa gatanu aho tugeze sinzi ko twogenda match après match ariko ubona kuva gushika uno munsi aho tugeze kuri game ya gatanu ubona gute izi playoff uko appreciation yawe niya kuri izi nkino zitanu zimaze izi nkino zitanu zimaze kuba ico novuga nuko narakurikiranye zose uretse urukino rwa gatatu ntari hafi go ku munsi wa gatatu babaye ari ku munsi wa gatatu w'indwi heze narazikurikiranye kandi kimwe mu byo nabonye nuko na match ari intense equipe zibiri zihanganye Dinamo n'Urunani suko zisumbanya nta kanini zisumbanya cyane na prevane que umunsi wa mbere Dinamo niyo yatanguye gutsinda hama Urunani ruregariza ruca rurabasumbya n'iyindi kuri match igira gatatu ku munsi ugira kuri match igira kane byaragaragaye ko Dinamo yabishaka cyane gose gusumba uko Urunani gushaka kuba gwashaka intsinzi peut-être ko Urunani gwari gwizeye ko rumaze kubadomina cyane hama Dinamo iragira un sursaut d'orgueil
hama irashobora gutsinda game ya 4, game ya 5 yoyo nibaza yuko abakunzi ba Dinamo n'abakunzi b'Urunani bose baciye par tous les états. Uravye la physionomie ya match ukuntu yagira kurikirana difference y'amanota 21 mu nyuma bakayikura abandi bakaja imbere yandi. Harabayeho abafana ba Dinamo babihevye by'ukuri barabona match yagiye mu nyuma barasura baragaruka muri game, hama abanyarunani nabo barabiheba bavuga ati turatsinzwe karabaye kugira ngo biruhukire kurangira Urunani ari go rutsinze. Rero novuga ngo ni match badasumbanya ibintu binini cyane gose, ahubwo aho bihagaze ni ku ajustement aba apporter match après match, kuko mu match en série na match aho udashobora kuvuga ngo ibyakoze ejo nivyo biteza gukora umunsi, kuko les deux équipes zose ndazi ko zipanze ziragira ma analyse video bagafata ama video ya match, hama bakagenda bagasoma bakavuga bati bugiki nico cyatumye bitagenda neza, reka tuyikosore gutya. Ugasha usanga equipe yatsinzwe yazanye ajustement wewe utari wa prévoyer kubera ko peut-être wari watsinze canke nawe wenyene watsinze, bikagusaba ko anticiper le mouvement de l'adversaire, hamuvuga uti reka nzane nanje akantu atari yiteze ndakagire gute, tuzagukora gute. Rero novuga ngo ni match ziri intense kandi n'ubuje ku bwanje aho biri nta equipe nimwe no hamahigwe gusumba yindi cyane gose, kubera ko narabonye ko d'un match à l'autre birashobora guhinduka. Imbere ko zitangura izi finale twabonye muri demi finale, Urunani rwogwe nibwo mwagiye kwafronta muri demi finale, naza ko mwabonye na Dinamo na Tigers serie yabo muri demi finale. Umaze kubona Urunani rubaye qualifié contre mwebwe, Dinamo ikaba qualifié contre Tigers, wagize iki wabona ko bishobora kugenda gute muri finale uravye Dinamo na Urunani ama performance yabo muri demi finale? Bon, je nibaza yuko hari nabo twarabiganiriye bo mu migwi umwe canke uyundi. Jewe pronostic wanje yavuga gute, yavuga ngo ndavye equipe y'Urunani nkaraba ingene bakinye, nkaraba ingene Dinamo yakinye contre Tigers, narabona yuko Urunani niveau ya préparation gwari rugeze ko yasumba gato ya Dinamo, bien que Dinamo nayo yari ifise n'abakinyi beza bashobora kugira ico bakoze, mugabo ntibari bwafatane cane gose ngo bashobore gukompoza une equipe. Kandi kuri jewe izi playoffs haciye nk'imyaka ishika nko kuri 3 ziduha igicapo cingene ibintu bikwiriye kumera, yuko atari kwarinya ama equipe akomakomeye canke abakinyi bakomakomeye, ahubwo nugushobora gukompoza une équipe y'abantu qui sont prêts à jouer ensemble, bagahana umupira, bagafashanya, bagakoreranira muri defense, bagakoreranira muri attaque. Rero ivyo ni enseignement tumaze gukura mu playoffs abiri aheze, kandi n'uyu mwaka birasa naho équipe izotsinda c'est l'équipe qui aura su gushira ku ruhande ama ego ya bamwe n'abandi, hama bagakina collectivement, bagashira hamwe bagakina comme une vraie équipe. Nico kintu niyo facteur izoba determinant gusumba ibindi byose, kuko de part et d'autre hari abakinyi beza kandi babishoboye, bamwe bose basaba shooter beza, bamwe bose basaba abantu bashobora créer le jeu pour les autres beza, mugabo donc à tout ikomeye cyane gose kuri equipe imwe n'iyindi ihagaze mu kumenya mbega ni ihe equipe izoshobora gukina comme une équipe du début à la fin. Dukitangwe kuri match ya mbere ni Dinamo yatsinze difference y'amanota 2 mengo ntibagiye ata difference y'amanota 6 21-75 difference ya 6 points. Uno musi tuje kuraba match ya mbere Dinamo yarayitsinze wamengo bon nta muntu yabona ko biroroshe, wabona kuri match ya mbere muri match ndwi, mugabo uravye match ya mbere ni ikintu wabonye ugati Dinamo yarasumbije Urunani. Je ku bwanje Dinamo ku munsi wa mbere narabonye yuko baje babishaka. Jewe ubwanje nkibona match nabona umenga ahubwo ils ont su tirer les leçons za match bakinye contre Tigers, kuko bakina contre Tigers mwibuke ko Tigers yari batanguje match imwe, match ya mbere Tigers yarabatsinze,
avec James Amotewe yari afise amanota ashika kuri 37 37 points muri match imwe mugabo je mbonye irya performance ya Amotewe narabona yuko si ibintu bishobora kubandanya parce que umukinyi umwe yotsinda match imwe sur un exploit personnel mugabo sur une série des matchs en série ntibikunda yuko umukinyi umwe ashobora kubananira ntuze ahubwo novuga ngo ni navyo twe byaduhaye kumenya ati mbega igihe equipe ya Tigers iri kwikina gute iri kwigira gute donc aho ni ku ruhande rwa Dinamo naciye mbona umenga ils ont su tirer les leçons kubera ko plus ukina ama match menshi plus ufatana ushobora gukonstruiza le collectif n'ibindi cyangwa ati peut-être bashoboye kugira mugabo narabonye ko victoire yari laborieuse yarimwo inguvu nyinshi cyane ce n'était pas une victoire yari facile naravuze nti nagumye hahandi nyene ndavuga nti by'ukuri ndabiravye urunani ruracari prêt gusumba peut-être baronse image ya Dinamo batari biteze kubona kuko bari babonye umenga nibutse game 4 ya demi-finale Dinamo itsinda Tigers yabaye Tigers qui a mené une bonne partie du match hanyuma baza kugombora vers la fin rero nibaza ko urunani rwabaye trop confiant rurizera yuko baza kugira hama Dinamo iraba surprena hame basurprenye nabo baratangara ntibashobora guproposer les ajustements qu'il fallait kuko ndagaruka ahantu nubwo nari navuze yuko urunani rungaragarira nk'ururi prêt gusumba Dinamo ntibisigura ko Dinamo idakomeye ahubwo ni juste que urumva nk'abakinyi nka Cuma bari kuri liste ya phase retour ya saison régulière mugabo bashoboye kuza vers la fin ugacushirako Badji ugacushirako Pape Ndiaye Sanya niwe wenyene yaragize donc abakinyi batatu mu bantu witeze guha umwanya munini bashitse juste au début de la compétition biragora yuko bashika bakompoza une équipe sachant que hariho ibintu qui ont marché kuko Dinamo yabaye mine de rien yabaye ya mbere saison régulière bisigura ko hariho ibintu bakoze qui ont marché pendant toute la saison rero il fallait changer les automatismes za bamwe n'abandi tout ça rero ico novuga nuko match ya mbere nibaza yuko Dinamo yazananye isura urunani rutari rwiteze bituma batsinda match kuko je nibuka ko nako ndanayiraba narabonye bahinduye ibitari bike mu plays yabo bari bafise ama système ari un peu adapté gushasha iki nibaza yuko Dinamo peut-être ishobora kuba yari yakoreye ku ma video yo muri plutôt runani rwakoreye ku ma video yo muri play demi-finale na saison régulière baca baza bafise ama plays ari un peu plus adapté bafise bindi bintu hamurunani birarugora kwiajusta match baba barayitakaje bwo tuvuga ko wavuze ko ni ajustement tactique match après match tuvuga ko match yakwirikiye urunani rwashoye kwajita neza ko ubona ko match bayitsinze tuvuga facile apana facile mugabo kuri difference ego donc nico nyene nako ndavuga hari de chaque côté hari abakinyi beza kandi cyane bisa nk'abakinyi dufate nk'abakinyi b'urunani ndiko ndavuga nka aba bashasha baje ubunyene kuri Bali Petit Parish ni nabantu bari ku rugezo rwiza rwo gusoma match bidasaba entraînement menshi kugira ngo babe bariko baragira bisaba juste que bababwira kandi kimwe mu bintu bifasha urunani gushobora kugira nuko abandi bari bahasanzwe barashobora gucira bugufa abo bakinyi babona bakomeye bakabemerera yuko bafata le contrôle ya match uravye nk'ibintu vyakoze pendant une bonne partie de la saison nuko Azad canke Junior bara bameneur hanyuma y'umwe muri bo arushe Jules Lipia niwe yacafata la main hama akagira mugu uravye muri iyi minsi Petit Parish niwe mu meneur principal wantuze Jules Lipia kuri match iheruka yabaye obligé donc game 5
yabaye obligé kubifata kuko Petit Perish ameze nk'ubabara kuko nibaza ko kimwe mu byo bari baromartse nuko Koulibaly bamuhaye umupira amarana umwanya cyane akawudugana akagira iki bimubuza gukora akazi kiwe nko kasanzwe no kuri game ya kane naza ko yagize amaturnovers menshi bamusofye ariko aradunda cyane cuma aramupapa umupira mwinshi ego donc Petit Koulibaly yexprima mieux igihe adafise umupira mu ntoki umwanya munini iyo afise umwanya munini bica bimukontrenya kuguma ariko ariyumvira abandi bantu cane gose alors que ubundi d'habitude ba Petit Perish ni kuko kazi kabo bagakrea hanyuma kuri barakaronka umupira akaca yexprima akagira ama lecture meza y'ama close out ingene baje kumudefenda ko en retard canke iki agaheza akaba explosif agakina umupira wiwe akiexprima rero iyo afashe poste 1 biragaragara kenshi ko urunani ruca rugira des difficultés muri ntunzeye nivyo vyababaye ko kuri rya match ya kane cyane kubera ko Koulibaly yaratakaje imipira myinshi niyo ajustement baciye bagira Jules Lipia basha bamunzana hakiri kare cyane kugira ngo adecharge umupira ntunzeye kandi Jules Lipia arakina neza arascoringa aratsinze amashuti menshi ya 3 points aranacrea aussi pour les autres ba Koulibaly babona kwiexprima neza nubwo Jules Lipia wenye nubwiwe ari we afise amanota atari make yego tugiye kuraba kuri niveau tactique tufatiye ku mugwa Dinamo nibaza ko ibintu bikabone kuri musana ko hari gihe muri Dinamo bakinisha ja double pivot ikindi gusanga nta pivot afise tufatiye kuri match ya mbere ona ko match ya mbere ari mu pivot match yose Petit yarisanya canke Badji match ya kabiri yakurikiye yarahinduye arakinisha pivot babiri mugabiranga harona match ya gatatu nanye ne vyarasi muga match ya kane yagarutse kuri ya system ya pivot babiri Sanya na Crema niyo twariko turabona muri match 3 za mbere mugaje kwa Facteur X muri game ya kane iyi adjustment tactique yo nona ko neza ko no aracaduta hari gihe usanga ari pivot babiri gusanga ndi no pivot umwe bon je ndibuka yuko kuri match ya mbere Clement ntiyigeze akina ntiyigeze aronka n'umunota umwe donc ntiyigeze aronka n'umunota umwe mugabo kuri game 2 nibaza ko naho nyene bari babibonye aravuga ati si coach aravuga ati nimba ari ajustement ntegerezwa kuzana reka mbanze ngire kwanza ajustement yo gushiramwo umuntu uzendebuka ko Clement yaba muri 5 de départ ashara mushiramo muri 5 de départ mugabo jewe personnellement ico mvuga nti ce n'est pas que le système yase cyane gose ce n'est pas que le système yase ni kubera yuko tout simplement Clement ntiyari muri mood nziza cyane gose mu permeta kwiexprima avuye muri match atigeza kino umunota n'umwe ntiyashobora kucaza ngo atange ibintu byinshi cyane gose il fallait que yiyadapta gatora sa marque muri jeu ari naco catumye irya match nibaza yuko atanota yinjije canke yoba yinjije nk'amanota 2 mugabo yari apo yiwe yari ntoyi cyane gose rero ku kintu cyo gukinisha deux pivots biragaragara yuko urunani rwamijije kuba arrière bameze neza bashobora gushuta bashobora kugira ikihama bagaca bakinisha umuntu nka Romis afise volume nini ya jeu ashobora gukina umwanya munini mugabo kandi ashobora gukina nk'umuposte 4 aussi hanyuma akiniye à l'extérieur agakura y'umu interieur umwe kugira ngo ntibaronke couverture nziza mubiravye kubera ko Romis afata aba arrière mubiravye nico gituma Ori afise ama contre menshi cyane gose asama contre menshi cyane gose kubera iki kubera ko le jeu yiwe bafise umu pivot akinira à l'intérieur Dinamo ifi iriko ikinisha ba pivot Ori akinira à l'intérieur abandi bose bakamufasha défense hama we bakaza en deuxième rideau agaca agira ama contre menshi cyane gose défense yatanguriye ku bandi bantu kuri ba Romis n'abandi rero le jeu yo gukinisha aba pivot babiri cyane ni ça peut être ikintu cyose kiba gifise trancha imwe ishobora kugufasha n'iyindi ishobora kugukeba wewe nyene kubera yuko uravye muri défense yabo urunani Dinamo bariko bakina avec deux pivots le jeu ya spacing icipa gatoyi kuko les autres pivots uretse nka match ya kane aho Sanya yinjije amashuti ya 3 points
nkangahe agashobora guca asohora aba interieur bariko baramudefendako ubundi bariko barakinira indani baribona Badji canke bona Clement usanga bigoye kuronka une bonne circulation bica bituma ama driver à l'intérieur aba make ko hariyo Oli aba akurindiriye ukuza kose hanyuma bigaca bigira kuri shoot novuga yuko les deux matchs même les deux matchs na match batsinze ni batsinzwe s'ils avaient eu une bonne match ya kane ni ya gatanu s'ils avaient eu une bonne réussite kuri 3 points Dynamo le match yari kuba un peu différent l'issue du match yari gushobora kuba différent kuko baranonse ama open shot menshi barishari ba ntuze bandiaye Brian umwanya mutoyi ntuze yaranonse amashuti menshi Guibert yaranonse amashuti menshi mbwa ntibashobora kuyakonkretiza si baja kugira réussite ya match avec des si mu gifaransa bavuga ngo on pourrait mettre Paris en bouteille mugabo urumva iyo bija kugira l'issue du match aurait été différent kubera yuko byari kuba ibindi bintu kuko bari gushobora kueviter les contre Oli yagize à l'intérieur bakaronka un peu plus de mobilité inyuma en dehors du périmètre bagashobora kugema beaucoup plus que uko byabagendeye rero novuga ngo gukinisha deux pivots uri à l'intérieur kuko umuntu yaba Clement yabasanya barashobora ku neutraliser ntuzeya bakaneutraliza Baromisi à l'extérieur hanyuma bakabaforsa gukina jeu intérieur le jeu intérieur nayo urunani vraiment ntiruri fort cyane gose vu ko rukinisha déjà aba pivot babiri bakuranwa ni Oli na Ntuze na Mamadou Bolingo c'est pas tellement un registre y'umuntu akinira indani cyane gose donc barashobora kuba kontrenya bakaba bloka neza kuri perimetre hanyuma muri attaque nabo bikabaha avantage mu gihe le jeu y'aba intérieur iri kwirakunda bariko baratsinda cyane gose mugabo atariko baratsinda cyane gose ngo nko kuri match ya kane aho Clement yatsinze amanota 23 23 points bica biba un peu plus dur kuko les arrières baca bategerezwa kuba aribo bakora le boulot yo gutsinda batariko barinjiza les shoots rero ni hagiye ucubona Oli aronka ama contre mesh nibaza yuko baragize des statistiques basanga muri money time yagize pas moins de 5 contre 5 contre c'est beaucoup c'est pour une ça peut être même ama contre ya match yose ku muntu yakinye neza mugabo we yazigize muri money time yonyene c'est-à-dire yuko il y a vraiment la défense de ce côté-là elle a très bien fonctionné kandi urumva bari bamaze gusquata cyane gose aba arrière ba Dynamo byatumye batakaza confiance en leur shoot bakagerageza des solutions à l'intérieur kuza barapenetra bagaca biyerta ku ngorane yitwa Oli rero novuga ngo ko byabaye determinant samedi byarakunze mugabo dimanche ntibyakunda uko peut-être bari bavyiteze ko bishobora gufonctionner kurunani nyaza ko avant ko playoff zitangura twubonye maro kwita murane gwagize avec Koulibaly Petit Peri abantu benshi nyaza ko hari abantu benshi bibaje ati gute urunani rucyumviye kuranforsa aba intérieur ba uvuga bafise Oli na Mamadou hano baduta bakavuga ati est-ce que Oli na Mamadou badasha kuba repilier ba équipe muri à l'intérieur ya Ntuze ya Rakete mugabo nabaza ko Oli ariko arabaprouver au contraire no munsi muri playoff Oli kubisanzwe imyaka yiwe yose wanashima kuva akiri muri division B n'umuntu yamye afise timing nziza ya contre yamye afise ibintu byiza no mwaka difference hari ni imyaka iheze ni bibiri hariho facteur très déterminant ya limite y'aba étranger limite y'aba étranger urunani ntigwashobora kwipermeta kurecruta batarecruta umuntu ashobora ari fort kuri men ashobora gufata umupira akagira parce que bari bafise abakiri bato nabo bafise des qualités zabo mugabo bafise marimite barafise ahantu bagarukira donc il fallait umuntu hanyuma bakagira aba arrière bafise tout le monde bafise le même profil uravye ba Yves ukaraba ba Malik ukaraba ba Israël n'abandi ba Senoro n'abandi bose bagiye baragaragara muri Ntuze muri saison régulière bajya abantu no kuvuga ngo nabantu bose bafise
arme principale yitwa le shoot. Il fallait que barondere umuntu nka Koulibaly qui est capable de faire ama drive, ama pénétration à l'intérieur, hanyuma agatanga un autre registre iri différent ni yabandi kugira ngo nababandi niyo yabatira indani akabona baramujeko to compete perish basohore ba Yves bashute ba Israel bashute ba Romis baronke akazi ainsi de suite. Rero novuga ngo jewe nkibibona c'était un peu surprenant muga aussi c'était limité kubera ko bategezwe kuronka abantu babiri kandi babiri bari abo bazanye vraiment bari babakeneye kandi cyane. Rero ikintu kiko kirabafasha cyane gose ni ukuntu Ori muri Miss surtout muri ma playoff ashoboye kwanshena ama match atama blessure ariko aragira. Ico kintu carabaye determinant cyane gose kubera yuko carageza ahantu urabona yuko byukuri afise ico bitama intangibles ama statistique intangible atashoka boneka cyane gose ditaboneka kuri gas feuille ya stats sauf peut-être il y a plus minus ishobora kukwereka yuko parfois ori arimwo le jeu est différent, ils encaissent moins hanyuma bagatsinda menshi parce que ico ni kimwe amikinde naco il a développé son shoot. Il a développé son shoot muri série 3 points muri série contre twebwe nibaza yuko afise en 3 matchs nafise musi ya 6 ou 7 shoots za 3 points. Hariho n'abariere batazitotaliza donc en plus ugacushirako ama jeu ya pick and roll ya bena Petit Parish. Vraiment c'était impeccable. Bakina neza pick and roll, hari n'ahandi yagira fake screen agaca diving indani afise aba arrière 4 bose bari à l'extérieur ugasanga peinture iri indani kubera ko peut-être la stratégie y'umu coach adverse yavuze ati muze kudefenda kuri ecran za top y'ama hejuru hajya kuri atatu ha kuri tete muze kudefenda hedge. Donc ugasanga barahejinze uwundi nawe azashitse indani yagaca muterera yararonsa ama dunk mesh kuri juste kuri pick and roll. Hanyuma rero ameze neza afite santé imeze neza hama Mamadou nawe avec son expérience et son âge ico yaporta ni justement ico kintu cyo gufasha kugombora uri dans les moments où babikeneye cyane gose hama tutibagiye ko na Bolingo le match ya kabiri yarakinye neza il a donné ibintu yaratanze umwanya utari muto avec ama dunk twibuka meza kina jeune ni spectaculaire ni Bolingo nyene. Hanyuma rero novuga ngo abo kubona batarokrise aba pivot cyane gose ils avaient essayé de miser ku rujya mu jeune wo mu Burundi David wo muri division B kandi n'ubu David aracari ngaha muga ils ont vu que non le jeu bashaka développer avec un seul intérieur. Ils sont restés fidèles kuri plan de jeu yabo bashaka umu intérieur bakina avec un seul intérieur hama bandi bakine na Romis en poste 4 n'abandi tout autour kugira ngo bagure raquette baronke des opportunités à l'intérieur. Ni naho n'amashuti wanashima aboneka kuko Petit Parish Koulibaly n'abandi bagiye muri pénétration bantu baca begerana hama abandi bakabona amashuti à l'extérieur ariko ara fonctionner neza. Muri kuri Dinamo mbere ko tuva kuri ntuzenye kuri Dinamo twabonye match ya mbere twabonye Giberi Tametongi ari babiri bashoboye kompira ku manota agera kuri 38 ari babiri gusa. Match ya kabiri ari babiri bakombinye 6 points. Numva ko ni difference nini. Uno musi mvuze babiri ako nshaka kuvuga cyane Ndiaye match urunani rwatsinze Dinamo. Nuvuga ngo match ya kabiri ni ya gatatu. Ona ko urunani nivyo gwarabatsinda mugana ko Ndiaye yari exceptionnel. Nuvuga ko match ya kabiri yashoboye gutsinda sinzi ko ari nka 15 points cyane ko. Hari indi match yatsinze 23 points. Muga muri izi match zibiri ziheruka. Ona ko ari mu bakinyi ba Dinamo bakina umwanya munini cyane. Mugabo nka match ya gatanu yagiye avec 0 points. Match ya kane sinibaza ko yakurije amanota ashika kuri 5. Numva ko iyo numva ko ari rimwe mu faiblesse mu handicap ariko yafata Dinamo uko ama individuel mabakinya ateko bari demata cyane muri bintu. Bon je novuga yuko kubisanzwe nubwo twovuga abandi n'abandi burya
ikindi kintu kiriko kiratuma peut-être urunani ruri imbere ruriko ruradidinga muri iyi série ni beaucoup plus l'apport y'abaloko. Apport y'abaloko iri primordial nta muntu yoyirengagiza kubera yuko apport y'abaloko nuvuga ngo mu gihe Ndiaye adashoboye kuba ariko aratanga ibintu peut-être nkuko byashaka kugira qui d'autre ahari kugira ngo ashobore gutanga ivyo bintu kuko wanashima mu imports bazanye Ndiaye mugaho si harimo na Cuma mbega Cuma mu gihe ntuze adashoboye kubigira Cuma ntashobora kuza agasuppléer iyo role ya Ndiaye hama nawe agakrea le jeu pour les autres kuko ivyo vyaragaragaye muri game 4 Cuma atanze amapasi menshi le jeu ya Dinamo iciba plus fluide rero novuga ngo ikintu kibuze ni ca kindi nakubwira ya mashuti ya Barishari ya mashuti ya ba Deve n'aba Gibere n'abandi kuko ndibuka match ntunze yakinye Brian yakinye kuri game 1 ahubwo ibukana na game 1 na game ya mbere yakinye match nziza avec ama shoot menshi 3 points ainsi de suite n'ibindi rero novuga ngo aba bantu niyo bakina neza bakajahagaragara nta nkeka yuko iyi Dinamo yoba miyo gusumba jewe wanashima ivyo niteze kuri Dinamo sindavyiteze cyane gose kuri Pape Ndiaye kuri uko ba Pape Ndiaye bagira jeu ya équilibrisme bategerezwa kubashiramwo en alternance mugabo abantu badafise limite y'ukuntu bakina n'abarundi no kuvuga ngo Romis na Ori mu runani na Yves na wanashima na ntunze yagize imisi bariko baramushiramo cane Malik nubwo atatinjiza amanota menshi mugabo ko cyane afise role defensive cyane mugabo ba Yves abo bose ba Ori nta match ni maja musi ya Dipo ba Ori ba Romisi toutes ces personnes là ni bunya nibo bariko baragira tous les ama match mesh aho ntoze umu MVP wa match abari Romis jewe personnellement hariho nayandi ma match je nko kuri iyi match heruka baruka gutsinda game 5 nari kumugira Ori kuko niwe yabaye décisif peut-être la statistique yiwe ntavuga cyane gose ko yarafise 9 rebonds yarafise amanota 7 akagira ama contre 5 akagira ikimuga yabigize au moment ubari bamukeneye cyane gose kandi nibaza yuko n'umunsi nta muntu aduta du rôle ya Ori muri equipe rero urumva aho niho les locaux nabo du côté de Dinamo bakenewe kugira ngo bagaragare cyane gose baboneke cyane gose uronse 5 minutes uronse 10 minutes ayivyaza umusaruro by'ukuri bigaragare yuko arahari kandi il n'est pas là pour faire de la figuration si équipe nkuko twahora tubona kera mu myaka iheze aho wasanga equipe ifise abakinyi 12 ndavyibuka aba étranger 12 cyangwa 13 ugasanga hariho n'umu étranger ataronsimaye canke babiri bataronsimayo parce que ndavyibuka muri Tigers na Rezipo bararomba ugasanga hari aba étranger batashoboye kuronka imayo urumva abarundi baba bariko bagira de la figuration uno munsi abarundi bafise un rôle très important niho rero dukeneye yuko nabo babinjiza mu mutwe yuko le travail nini si ya Pape Ndiaye le travail nini si ya Petit Parish kuko Petit Parish atameze neza il faut que hagira umuntu akora travail ya Petit Parish Koulibaly atameze neza Romis ategezwa gu stepping out akore akazi kiwe neza hama abafashe gutsinda match ba Pape Ndiaye batameze neza ba Richard barahari ba Brian barahari ba Dave barahari n'abandi bose tubona hajya kuri ban il faut que bagaragara kuko liste aba étranger ni 5 abarundi ni 7 ndibuka n'umwaka uheze muri Dinamo baratwaye playoff batsinze muga nibaza ko hore ya Dave nta muntu atayibuka ya Richard defensivement ya Brian kava ku cyane mu game ya nyuma mugo no musi na Gibere hari nkino yavunitse atakinye muga izo yakinya nyine yari izo yakinya yarameze neza de role ya Gibere niho Jeffrey Stubbs yaje kuyikora neza mugabo kandi Gibere yarahari umwanya yarameze bien yariko arakina neza tuko ba Dave bari kuri niveau nziza cyane gose
Dave nibaza yuko ashuse yarata gake cyane gose kandi n'ubu turamaze kubibona muri aya maseri donc novuga ngo nico kintu je kubwiwanje nizo clé du match je kubwiwanje ndiko mvuga nka jewe nizo clé du match aba coach nabo bakurikirana turejo barazi ni ivyo barimwo barazi niveau bafise muri uyu mwanya barashobora kugira mugabo urumva novuga ngo je en général mvuga nti ico urunani kumbure ushobora kuba ariko rurasumvya Dinamo nuko rufise abaloko qui sont en train de répondre présent muri uyu mwanya uyu nyene turiko Gibera kazotsinda amanota menshi muri Dinamo bona Tametonge bona Richard na Brian match izo biheze canke Clement kujya vyabaye muri game 4 bagatsinda kuko Clement ategerezwa kuba sur terrain bamugomboye bamuruhurire gato ivyo nanavye muri game 4 yaja yasohoka kunywa amazi gusa yasohoka kunywa amazi agacagaruka akacagira agasura agakina neza parce que akina nk'umurundi donc ni ikintu umuntu adashobora kwirengagiza witeze kubona iki muri game ya gatandatu uriteze ko Dinamo ishobora guforsa game 7 canke witeze iki muri rusange ni ikintu gishoboka cyane gose ndabiravye kuri jewe ni ikintu gishoboka cyane kubera yuko nabivuze mu ntango les deux équipes s'équivalent ziranganya vy'ukuri nta equipe nimwe iri supérieure cyane gose gusumba iyindi ni juste ko ajustement ugira ajustement kuko hari gihe ugira na ajustement iyo ajustement wari witeze ntikunde uwo munsi ugacumiza kuri shoot hama ntimuzinjize hama ntacu buri bukore peut-être atari kuzana iyindi ajustement mugabo kwiajusta hagati au milieu du match parfois c'est un peu difficile mugabo muvuga ngo nimba hari ikintu cyo gukora avant tout no gufata uvuga gute bakajusta bagakora akazi kabo abacoach bazokora akazi kabo hanyuma vraiment niteze yuko game 6 niyo Dinamo yatsinda cyangwa urunani rwatsinda izoba ari match irimwo intensité nyinshi kandi irimwo n'igiharuro cinshi cyane gose ko jewe ntaguhenda sinkunda gusa abantu biruka gusa muganda akunda kuraba quels sont les ajustements za bamwe n'abandi ni gute aba bazanye réponse kuri kijye mu adversaire ya proposeje donc izoba ari un combat tactique hagati y'abacoach babiri y'ama staff abiri nizeye yuko bizoduha kubona urukino rwiza peut-être même Dinamo igaforsa game 6 game 7 nako iforesheje game 7 nibaza yuko abafana bunani nivyo baryohera mugabo aba Dinamo boryoherwa peut-être tukabona ubundi munsi kuri match ariko kandi uko bizogenda kose niteze ko game 6 iba game irimwo intensité nyinshi cyane gose nuko nibaza ko ahandi vyari twari kuganira numva ko abafana bunani ntibo kwijajara ko vyaheze bon nabo nyine baza ko batijajara ko no musinora coach ora bagafisi canke ora abandi nanye narazi ko bitarahera ora abajoris nanye navuga ati ikize kiracahari reka ikiganiro cyo mu tukigarukiza hano coach turagushimiye cyane kuri kano kanya madwaye mwakoze namwe ko tumere bwanyu turabashimira mwadu kurikiranye mugire aho muba mubahwe naho butaha